Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye muba mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane arabana n'ibiriko birabera ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho tugiye kugaruka ku matora yaraye abaye, aho yabonetsemwo utunenge tutagira uko tungana, ndetse benshi mu barundi bakaba bemeza ko aka karenganyo bariko barakorerwa n'intwaro ya CNDD-FDD rwose igihe kigeze kugira ngo bahaguruke baje barabara amaze bikure ko ubutegetsi bumaze imyaka igera muri 20 bupfukamye mu nda abarundi. Tubiguruka ko mu idonido ry'amakuru aho tuza kubabwira akarenganyo umuvandimwe wa Generali Arengiyome Bunyoni yaraye akorewe, aho bamukuye kuri liste y'itora y'abagomba gutorwa bikarangira abanyagihugu yarasanzwe arongoye bamutoye 100% mu gihe ubutegetsi bwo butifuza ko yongera kwitoza. Ibi byose bakaba babikora kubera ko ari umuvandimwe wa Generali Arengiyome Bunyoni wahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi, akaba ari no mu batanguje urugamba rwa CNDD-FDD ndetse akaba aragiye arazezwa amabanga akomeye cyane. Uyu munsi Ndayishimiye akaba yaramuboshe ndetse akanamukatira urubanza ruteye isoni, aho yamuciriye urubanza rwo gupfungwa ubuzima bwe bwose ndetse no kunyagwa ibyo byose. Ibi byose bikaba byarababaje abarundi batari bakeya, kuko bemeza ko igihe Bunyoni yari akiri mu butegetsi Ndayishimiye n'umutambukanyi we batigeze bakora ibyo bari gukora uyu munsi, aho benshi bemeza ko Burundi ibyago burimo uyu munsi byo kubura igitoro, byo kubura amafaranga mva makungu, byo kubura ibyankenerwa nka byose byatanguye kuva Bunyoni yakurwa mu butegetsi agatabwa mu mvuto. Ni byinshi abanyagihugu baheraho bagaragaza ko bariko barahura n'akarenganyo ne gakomeye cyane. Turaza no kubabwira ku makuru ababaje kandi ateye ubwoba ari kuvugwa kuri Gaston Sindimwo wahoze ari icegera co wahoze ari umukuru w'igihugu c'u Burundi umuhisi Petero Nkurunziza, aho amakuru adushikira yemeza ko umwanya n'umwanya ashobora kwishwa, ndetse rikaba ari itegeko ryaturutse mu biro by'umukuru w'igihugu nyuma y'uko Gaston Sindimwo agaragaje ko intambara Uburundi bwivanzemo yo muri Kongo ishobora gukwegera akarambaraye abarundi. Nabyo nyine murabikurikira mu idonido ry'aya makuru. Turaza no kugaruka ku mukoroneri wavuzwe mu mabi atagira izina, ariko ubu akaba nawe yaramaze gutabwa mu mvuto, aho benshi bavuga ko ikibi yakoreye abandi nawe yabagiye kugikorera. Iyi akaba ari nayo mpembo CNDD-FDD ikunze guha abakora amaraso bibwira ko ari bihangange. Byose tugiye kubashikiriza tunyuze kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV ubashikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Amakuru yacu tatangurire ku matora yabaye ku munsi w'ejo, aho ari amatora yabayemwo utunenge dukomeye cyane kugeza naho abanyagihugu bahaguruka bakayiyamiriza. Akarorero abanyagihugu bo ku mutumba Kigina, komine Kirundo, zone Murungurira ni komine Ntega ya kera, bariyamiriza ibyavuye mu matora y'umunsi w'ejo. Ntibatahura ingene Asansiye Manirambona yahora abatwara yasubiriye gutsinda amatora kandi ariwe bari bazindutse kwikurako. Bavuga ko amatora yibwe, bakemeza ko igihe bitahinduka batakemera ko uyu muntu
akomeza kubarongora n'agacinyizo abakorera ndetse n'ikibi akorera abarundi atavanguye. Tugaruke ku muvandimwe wa Generali Arenguiyome Bunyoni nawe wahuye n'ibibazo bikomeye cyane kuko yakuye ku rutonde rw'abatorwa mu gihe abarundi yari asanzwe arongoye bazindutse baza kumutora ndetse banasanga yamaze gukurwa ku rutonde bakamuhunda amajwi. Ibi bikaba byerekanye ko abarundi batanguye kuva mu gacerere, batanguye kwamagana ubusuma buriko burakorwa n'intwaro ya CNDD FDD. Ibi byabereye muri quartier Kajiji mu Kanyosha aho benshi bari kwibaza uko igiye gutwarwa mu gihe ubutegetsi budashaka ari we wahiswemo. Uwo ubutegetsi budashaka niwe abanyagihugu bahunze amajwi. Mu gatondo k'ejo haheze abanyagihugu bo mu Kajiji bagiye gutora basanga uwahora abarongoye Minani Ferdinand yakuwe ku rutonde rw'abitoza. Abanyagihugu ntibasiguriwe impamvu baswe ku munota wa nyuma umutware bakunda. Abanyagihugu bo mu Kajiji bo bavuga ko atawundi bakeneye ko atubatwara, noneho baca barabihana ko bose batora Minani Ferdinand. Minani Ferdinand yaraye atsinze amatora kandi yari yakuwe ku rutonde. None bigiye kugenda gute? Ugushaka kw'abanyagihugu kuzubahirizwa canke gushaka kw'abatunganya amatora niko kuzaja imbere. Kubuza kwitoza uwo abanyagihugu bashaka ni ubundi buhinga bwo kwiba amatora. Uku niko mu matora yo kuwa gatanu ukwezi kwa gatandatu 2025 abarundi baswe ijambo, aho Seni yategeka ko umugambwe wagira kabiri mu nama nshingamateka utitoza. Mu buryo bwo kwiba amatora harimwo kwaka abanyagihugu uburyo bwo kuhitamwo koko, ubutegetsi bukirukana mu matora abo butinya. Mu Kirundo ku mutumba wa Kigina twaraye tubonye umukuru w'umutumba yahahora atsinda amatora kandi abanyagihugu batamukeneye. Mbere bikaca bikwega imyiyerekano yo kwiyamiriza uwo mukuru w'umutumba. Mu Kajiji naho abanyagihugu bitoreye umukuru w'umutumba yahahora bikundira mu gihe abatunganya amatora bamwatse uburenganzira bwo kwitoza. Iyi demokarasi ya CFD ni nyabaki koko? Minani Ferdinand ava mu muryango wa Generali Arenguiyome Bunyoni, yoba arico azira mu kwankirwa kwitoza. Amakuru adushikira yemeza ko itegeko ryavuye mu biro by'umukuru w'igihugu, aho batanze itegeko ku bajejwe amatora aribo Seni ko umuvandimwe wa hafi wa Generali Arenguiyome Bunyoni atakemererwa kwitoza. Ibi bikaba byarateje ikibazo gikomeye cyane. Abarundi bava mu gacerere bavuga ko badashobora kubyihanganira. Amakuru adushikira nuko abarundi bamutoye 100% naho atarari ku rutonde. Ibi bikaba byararenze abajejwe amatora bakibaza uko bagiye kubyitwaramo mu gihe biboneka neza ko abanyagihugu batanguye kuva mu gacerere ndetse batangiye kwanga agacinyizo bariko barakorerwa n'ubutegetsi bubi bwa CNDD FDD. Amakuru yacu tabandanize ku nkuru iteye ubwoba ndetse ishobora kuvamwo ikintu gikomeye cyane, aho amakuru adushikira yemeza ko ubutegetsi bwa CNDD FDD buriko burahiga Buhungo Gaston Sindimwo. Amakuru adushikira hakaba hari n'abatumwe kumukurikira aho yaba yaragiye mu mahanga nyuma yuko bakoze ibishoboka byose kugira ngo bamukwege agaruke mu gihugu, ariko bikarangira yanze kugaruka. Aho amakuru adushikira yemeza ko Gaston Sindimwo yoba ari kwaka ubuhungiro, ariko CNDD FDD nayo ikaba iri gukora ibishoboka byose kugira ngo imugandagure kugira ngo atazamena amabanga y'ubutegetsi atari makeya abitse. Hoba hariho umugambi wo kugira nabi Gaston Sindimwo. Urugo rwa Gaston Sindimwo yahoze ari icegera ca mbere ca Perezida Nkurunziza rwazindutse rukikujwe n'abapolisi ejo haheze ku igenekerezo rya 23 ukwezi k'umunani 2025. Ni urugo ruri aho bita muri quartier Mirora. Iyo nzu yari igabuyemwo kabiri, igice ca Gaston Sindimwo n'igice c'umukenyezi wa Gaston Sindimwo basanzwe batumvikana. Mu minsi iheze Gaston Sindimwo yari yimutse gato kugira akore ibikorwa byo gusanura iyo nzu. Umukenyezi wiwe yoba yaketse ko ari uruyere rwo kuyimusohoramwo maze we ayigumamwo no muri ico gihe cy'ibikorwa byo kuyisanura. Mu ruhande rwiwe Gaston Sindimwo yari yahasize uwumurabira.
Icatangaje ejo haheze nuko abapolisi bashitse basaka inzu yose barakuramwo imfunguruzo zose bafata wa musore Gaston Sindimwo yasiga mu ruhande rwiwe bamujana kuri parike generale ya Ntahangwa. Byarangiye za mfunguruzo zose Procureur General azishikirije umukenyezi wa Gaston Sindimwo. Wa musore ategekwa kudasubira guhonyora ikirenge mu rugo. Umukenyezi atashe yashitse abomora ibyubatswe byose n'umugabo wiwe bitandukanya uruhande umwe wese abamwo muri abo babiri. Kuba ari agasomborotso kugira Gaston Sindimwo atahuke. Ku rubuga rwa Twitter umunyamenyeshamakuru wa Radio Bonesha FM Leo Masengo yaheruka kwandika ko Gaston Sindimwo yikeka ko umukenyezi wiwe ariko arakoreshwa n'ubutegetsi bwoba bumuhora ibikorwa byiwe bya politiki byo muri kahise be n'amajambo aherutse gushikiriza. Biravugwa ko imigendanire ya Gaston Sindimwo na President Ndayishimiye yoba itigeze imera neza kuva Ndayishimiye ashitse ku butegetsi. Amajambo Gaston Sindimwo yavuze mu minsi iheze na cane ku byerekeye intambara iri muri Kongo yaje asongera isibe kugeza aho uwitwa Apotre Isidore Mbayahaga atanga ubutumwa bwaza n'ubw'agacamutwe kuri Gaston Sindimwo. Mbayahaga avuze aba ayatumwe na Ndayishimiye. Amarwi adusumira ibi byaraye bibaye ku rugo rwa Gaston Sindimwo byashitse mu gihe nawe amaze igihe atari mu Burundi. Hari abakeka ko yahunze igihugu, hari n'abavuga ko yoba ariko arasaba ubuhungiro i Buraya, ndetse hakaba n'amakuru avuga ko Ndayishimiye yaba yaratumye abantu we kugira ngo bajye kumuhiga bamugandagurire iyo ari mu rwego rwo guhisha kwakanga ko Gaston Sindimwo amaze kubona ubuhungiro yamena amabanga y'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Kubona Procureur General yaduka akivanga mu rubanza rw'amatati agasohora umusore Sindimwo yasize mu nzu agafata imfunguruzo zose akaziha umukenyezi wa Gaston Sindimwo kandi atarubanza rw'ibyaha ruriko bisa no kurondera ico cavuza Gaston Sindimwo akaca ataha gihutihuti kugira ntanyagwe ibyiwe. Ushobora kuba ari umutego kugira Sindimwo atahe aca afatwa. Ikiganiro ku nama ca Radio Isanganiro Gaston Sindimwo yabayemwo muri Rusama iheze carabaye imbarutso y'ishavu rikomeye mu butegetsi bo hejuru. Amarwi adusumira abakoresheje ico kiganiro boba baratumwe ko mu nzego z'iperereza kwisigura. Kuba Gaston Sindimwo wenyine kuvuga atigeze ahamagarwa kwisigura ni ikimenyetso kibi cyane ko ashobora kuba afitiwe umugambi mubi. Abamushikira bamubwira akicunga kuko amakuru turiko turakira n'amakuru adahumuriza, n'amakuru ateye ubwoba yerekana ko ibintu bishobora gukomera cyane mu minsi iri imbere, aho Ndayishimiye yamutumye abantu be ngo bajye kumugandagurira iyo ari. Tugaruke ku wari warihaye kwica abanyagihugu uko yishakiye. Ubu tuvugana uri mu mvuto, yishe benshi ntiyigeze ahanwa. Ni Colonel Jean Bosco Habyarimana yoba agiye guhumirwa na Ndurimuminwe Daniel, umukuru w'igipolisi muri komisariya ya komine Nyabikere yahahora mu ntara ya Karusi. Colonel Jean Bosco Habyarimana amaze iminsi apfungiwe mu gasho ka polisi judiciaire i Bujumbura, ariko yagirizwa umunyagihugu Daniel Ndurimuminwe yakubise agira intere, mu nyuma aburirwa irengero mu ijoro ryo kwa 11 ukwezi k'8/2025. Si ubwa mbere Jean Bosco Habyarimana apfungwa kubera guhohotera abanyagihugu, ariko yahora yama arekurwa inyuma y'iminsi mike cyane. Daniel Ndurimuminwe yazize igihumbi cy'amarundi. Ku mugoroba wo kwa 11 ukwezi k'8/2025 umunyagihugu Daniel Ndurimuminwe batazira Nyamitwe yagiye gufungura mu buriro restaurant bita kwa Jean Marie ku mugwa mukuru wa komine Nyabikere yahahora intara ya Karusi yahahora. Ahejeje gufungura arahageze kuriha niho yasanga abura igihumbi. Nyine uburiro yibajije ko ari urwenge rwa Daniel kugira ntarihe amafaranga yose. Batangura gushwana. Daniel ahamagara umugenzi amumenyesha ikibazo agize. Uyu nawe aramwemerera ko aje kumurihira ayo abura. Ako kanya Jean Marie nyine restaurant yaza yamaze guhamagara komiseri Jean Marie Habyarimana basanzwe ari abagenzi.
komiseri yaje n'abapolisi bamugendanira barengera kuri Daniel Ndimuminwe barahuragura bamugira intere. Aho hose yakubitwa Daniel yagumye asemerera ko afise umugenzi aje kuriha. Bamaze kumunoza b'abapolisi baraterura Daniel bajana mu gasho. Ageze mu gasho Daniel Ndimuminwe yararembye rwose, babonye ko agira abapfire ko b'abapolisi ba Jean Bosco Habyarimana baraterura kandi bamwuriza ipikipiki ngo bamujanye ku bitaro. Kuva ubwo nta gakuru ka Daniel Ndimuminwe batazira Nyamitwe. Abe bibaza ko yacikaniye mu nzira canke ko bamuhoshesheje baraba iyo bata. Ikibazo carakomeye. Abaryango ba Daniel Ndimuminwe bitwara kwa musitanteri wa komine Shasha ya Shombo no ku mukuru w'igipolisi mu ntara ya Karusi yahahora. Bano bategetsi bamubajije Colonel Jean Bosco Habyarimana yishuye ko Daniel Ndimuminwe yabatorotse. Ayo majambo nta numwe yayemeye, nta kuntu intere iraho yari gushobora gutoroka. Ni gutyo Colonel Jean Bosco Habyarimana yahavuye atumwa ko i Bujumbura kwisigura aca arahagarikwa apfungirwa muri polisi judiciaire i Bujumbura. Yashikiye mu gasho kari kavuyemwo uwundi mwicanyi rurangiranwa Colonel Moise arakaza batazira Nyeganyega watikije inganda i Businde muri 2013. Komiseri Jean Bosco Habyarimana amaze gukorera mu makomine menshi cane mu ntara nka Muyinga, Kayanza, Mwaro, Karusi, Gisagara ca Bujumbura n'ahandi. Aho yaciye hose Jean Bosco Habyarimana azwi mu mabi menshi nko gukubita abanyagihugu, kubaboreza igufa, kubatera ubwoba no kugandagura abantu. Azwi nk'umuntu atubaha abamutwara, yama ariko aragwana mu kabari. Ashwanye n'umuntu ntatinya guca afata inkoho akarasa. Kuri runo rubuga twaheruka kumutanga ko inkuru kumbonera kure yavunaguye mu Gatunguru kuwa 21 ukwezi kwa 12 2021, ibyatumye anapfungwa igihe gitoya. Colonel Jean Bosco Habyarimana azwi cyane mu mabe yakoreye i Businde muri komine Gahombo mu ntara ya Kayanza muri ntwarane 2013. Ico gihe Jean Bosco Habyarimana yategetse kurasa abayoboke ba Zebiya barasa mu mugongo bariko barahunga. Abashika 10 barahasize ubuzima, abandi batari bake barakomereka. Ico benshi bibuka ico gihe na amajambo ateye isoni y'umushiranganji Edouard Nduwimana yari ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu. Yahashitse bukiba avuga ahagaze imbere y'ibiziga ngo baba maritiri mwashaka ngabo murabaronse. Umushiranganji Gabriel Nizigama yari ajejwe umutekano nawe yavugiye ngaho nyine ko akeje abapolisi bari bahejeje gukora igikorwa gishimishije. Kubera amaraporo y'amashirahamwe mpuzamakungu aharanira agateka kazina muntu, komiseri Jean Bosco Habyarimana yarafashwe gato arapfungwa, mu nyuma ararekurwa yibandaniriza imirimo atacamira. Guhera ubwo komiseri Jean Bosco Habyarimana yahawe itazirano rya Businde. Ubu aho aciye hose bamwita Bosco Businde. Ubwo azohanwa koko nkuko benshi babyibaza kuri Colonel Moise arakaza batazira Nyeganyega, niko babyibaza no kuri Colonel Jean Bosco Habyarimana batazira Businde. Aba bantu bamaze gusesa amaraso menshi ntibigira bahanwa. Ubwo ubuhoho Colonel Businde azohanirwa ibyo yakoreye Daniel Ndimuminwe batazira Nyamitwe. Ibyo muri iyi ntwaro y'abajenjeka tubyemera tubibonye.